bakunzi b'urubuga bwa Yesu TV turabaramukije amahoro y'Imana data wa twese. Uyu mwanya muri studio ya Vuga Yesu TV turi kumwe n'umuvyeyi akunda Imana, hanyuma turamuhaye ikaze atwibwire, atubwire amazina yiwe, hanyuma aheza tugende kimugenza kazi. Amen. Amen. Mazina y'uwanje ni Nibitanga Floride. Nibitanga Floride. Sengera ku isengero rwo Musenyi. Ndakunda Imana. Imana ishimwe. Kandi ndayikunda ku byiza igenda inkorera. Ego dugira ko turabona ko watugendeye hano muri studio ya Vuga Yesu TV, watugendeye kandi ni byiza wakoze. Tubwire rero ikiri ku mutima ugomba kutubwira, turaguhaye ikaze. Jewe kiri ku mutima nshaka kubabwira ibyiza Imana yankoreye. Jewe narabaye ngaho ndiga amashure, ndaheza ndagera mu kigero n'abandi biga kubaka. Tugiye kubaka naciye mu bigaragaza bitoroshe. Namaze umwaka nubatse ntararuhuma. Umwaka uhetse ndatwara inda ya mbere iravayo, ndasubira ndatwara indi nda igira kabiri iravayo, iya gatatu iravayo, iya kane iravayo, ndetse n'iya gatanu. Kuko kugira gatanu nabonye ibibazo byinshi. Jewe ntwaye inda n'ukuri sinigarira isi iyo nda igeze mu mezi hari ku munsi wa gatandatu numva mbyutse kwisi intege nkeya, nirwa ngaho haragera ko bagenda gutegura muri repetition twaragenda gusenga. Ndababwira ntigeje niba ntameze neza ndaryama, bakagenda muri repetition. Hageze ku mugoroba hageze repetition baca baza kuraba niyo twakora n'abari bitwakorana muri baje bonye baje bashitiye mu nzu. Ndababaza mwe ko muzino n'ibintu muciye muti bateye ko batabashika kurasenga. Dusenze kuva mu gatondo ndani yari yigeze koma, basengeye numva ikiri mu ndakira kaje kose kiratekereza kwa kundi batara baherekeza batashe. Turagaruka muhira turarya. Bukeye mu gatondo twarararambaze ko none wewe wumva ujya mperuka kumva umwana akiri hahandi mw'ijoro. Baca itegura nanjye mu maguru ndaja ku kazuba kuko barakumva abavyeyi banye akayi mu gatondo imbere mu ndira ati n'akayi barakantegurira akayi umva bije kwakunda ndetse no ku mutima mubi ndibuka mwe vyanje ko bwambere umenga ndahevye kuja gusenga. Ubwo bamaze kugenda cyane ubu ijwi rimbwira ngo ngenda kwishengera cyane ubwanje ndabakurikira ndashikayo turasenga. Kiritira ibahera bageze gusengera abarwayi bahamagara abarwayi ndahaguruka baransengera. Bansengeye numva yambira kataje rwose, numva iraduze ikisubira iracereza. Ndabirindira ndataha, tutashe burira buraca bwe mu gatondo mutwara yambaza wumva ko jewe umwana kinamunda hahandi twari kwishengera. Tugeze ngaho cyambwira ko uragenda kwa muganga yaje ntabonye none uko bagenda kwa muganga nako kugenda ko bitaro kuri kumana ibyo bambwira n'ibindi kundumva ntabonye. Kandi hari hageze kuri polisi yanyu y'ukwezi hanyuma bwanci n'ibindi acaragenda ku kazi. Agiye ku kazi nawe nyine ntiyashitse mu nzira acaragana agarutse ashikira ku isoko ku Musenyi acarandika ko ntabwo uri muhira. Yego niho ntiwagiye kwa muganga. Oya aje sinagiye kwa muganga, basi mbere kuraba mu dogiteri wawe ubujumbe. Yego ndagenda ngo tubivugane. Acaradoga aragafata ngo tugomba kuramperekeza abari bituma dukunda. Hari akiri mu masaha y'imbere ya saa sita dogiteri yakora premi hari muri kuri. Ndagenda ashikira muri ville ahantu hakorera mugenzi amubwiye kunge ni kuko gatandatu mbere. Acarambira kurindira rero ngenda ku mugoroba kuraba Kasayi. Masasa munani ko turagenda kuraba Kasayi. Shitseyo
dogiteri kujya kuntu abaganga barahezagiye akambaza umeze gute madamu ni bukebu kuko ndiko ndakurambona umeze neza nanjye nari nifite ubuzima bwiza bw'isi hanyuma rero acagira ati ndamubwira nti kuva gatandatu umwana ntakina abwira ati cyagenda kurabi aragenda kwiradiyo arandabira aragerageza ubwa mbere aragerageza biranga je nanje uko byari bimeze kw'izo inshuro zose byagenda byivako aragenda muri ekogarafi byari karagenda nanjye kuguma ndabiraba hanyuma mbonye ariko arangira ekogarafi nguma nitegereza radiyo yuko uwunze aragira ubwa mbere biranga arasura agira ubwa kabiri agize ubwa kabiri ubona ikintu ciburutse nk'igipapuro nko kujya guterera igipapuro ku mazi kiradutse hejuru ku mazi kirarerembe kica gisura kiradurira zarumva muganga avuze ngo mada umwana ntiyashobora gukina ngo yapfuye ndi ngaho hantu numva kwihebura numva ndavuga nti umwana agira gatanu ntasubira kunsiga hejuru ca ndabyuka rwose n'ibihugu byinshi kugira ngo simbe nikubirwe hasi muganga dogiteri Gasare carafata rwose arancakira ancakiye ankoza hasi madamu ijugirigire n'ibiki nureke ca ndareka acaranyibutsa bukebuke shikanye hasi aca agenda ku rugi acarugara ashyiramo urufunguzo cyararukura arandika ndarira ndaheza nejeje nkora telefone arira isuna cyari yitavye ndamubwira nti burya umwana yapfuye ati sa umwana yapfuye telefone ndayitsinije n'ubu nari mfise yuko uwo mwana adashobora kunsiga hejuru kuja ndakoroka ajya kuri mezo medikari urahabona n'ibarabara rija muri vire nikuko rigera mu mamodoka amanuka n'ayaduga menshi ubwo Imana yo mwijuru byose yarugaye nasanze hahagaze bisi ivuga muri vire ndagenda nihanaguye neza ndicara abo twari kumwe hano kino bamenye ndagenda ndashika muri vire nshitse muri vire ngenda kuraba wa mugenzi ndi hahandi yarari sanga agiye gusubiza kuri kiriniki umukozi wiwe aca ndamubwira ingorane duhuye nazo aca agenda kutelefona baca baraza baca bagaruka ntibashitse niyo bagarutse nkandururuka ndagenda bukebuke kuri esikariye shikira ya modoka barimo baca banyugururira umwango w'inyuma nabatereye ko kari nari mfise ca ndaryama ku ntebe inyuma yabo baca bambaje ndababwiye ntibavyemeye baca dusubira kwa muganga dogiteri Kasare bashitseyo jese nigeze mva mu modoka bababwira mwe n'imigeneje byambwiye nabibonye kandi navyo navyiboneye aca aragenda babwira umwana yapfuye tugende kuri presere ja biherereho baca baragaruka baca batelefona umutware aca arigegeza kumupapuro ndiko ndaza ca tumurindiriye adushikiye bambwira ko tuja muri presere jewe sinjayo ubu nyene ehera wowe nta n'ubwo turi buzanye niyambara igitenge kimwe n'agasakoshi tutahe tudeje mu gatondo baca barankundira n'ukuri turataha kugenda mu kanyosha dushitseyo twazibutse mu gatondo abantu ntazibagira banserutse iryo joro umukuru w'inama madame wiwe n'uwundi mubanyi baraye baraza mu ijoro badusanga kuko rugo tugiye kurarako bukeye turazinduka kare twaca kare mu gatondo ka kare kuri presereja dushitseho umuganga aradutora aca arambaza madame nisawa buke madame je nasuye kugwara nari maze ibigezi biri mvuyeho nahagware ndanakama n'amaraso bantera amaraso uruje mu rugo ibyo nzanyuma ndamubwira ko umwana yapfiriyemo aca ashira imiti imbere yanje agenda kundondera dogiteri acaraza araza tuvuganye aca arondera umuganga ankurikiranye aza kuzanira imiti yo kuprovoka inyanga ngize bashiramo ikinini ca mbere biranga ikinini camara amasaha 8 aho ari ku munsi wa mbere turirirwanje kumwe amasaha 8 aheze basubira mu ikindi biranga cagiye kumvamo ku munsi wa gatatu agoroba narushigeze ahantu habi umubiri warusha mpagire kubyara uwo mwana ndavuga nti Imana uri mw'ijuru
urakoze ntaguciriyemo abyeyi umwana akomeye yari yapfuye bari kuvuga haba mu kiziga baramunyeretse hanyuma caragira kivuye none akivuna imana urakoze wowe ukiducumitse ari ndazotwara haronka umwana ndasubira ndawutwara mugo ibintu bimbaye ko bisubiye kuba mucumi gatatu umwanya nca ndaryama ndasinzira umutware bamara ko jewe nakize bambarira ko umwana yapfuye hageze ku masaha k'umugoroba niho umutware yabaza muganga none ko uwa mbere wenzi ko yapfuye uwundi ho ni gute ko yo nturamubona teka acaraza acahura nanje ndikanguye ivyo nari maze iminsi itatu naryama ca turagenda tugiye barafungurira nyine ivyo bateguye umunsi umugoroba ca turataha mu kanyosha bukeye twirwa mu kanyosha kuwa gatanu ca tugira amaziko umutware aravuga tuzagira amaziko i Bujumbura kuko abo twagenda tubura abo twashoboye gushika kabure babaye bana babiri uwa kane n'uwa gatanu hama tuca tugira amaziko ca turaza satani yakomeje ankurikirana cane ku munsi wa mbere mu gatondo nahambye kuwa gatanu fatwa n'ibintu ndyamye abanyeshuri dutunze bagiye kw'ishure ndiyaga niyaze ndavyiga ndasubira ndiyaga ndavyiga ndavyuka nja hanze niravye nkabona navyize aho twari turi kumwe yasuye i Bujumbura kuzana ibintu twasize co twari turwaranye mu bitaro ndamutelefona ntiburya nagwaye cambwira ndikunda hanze nicaye hanze kumpamagara umubanyi abona navyimvye turinjira mu nzu turasenga tuje gusenga umutwara barashitse twitegura tugenda kwa muganga tugiye kwa muganga namaze kuvyimba abantu bose bambona navyimvye ndadushikiraho umukuru w'inama aho ngaho ari arambona arakanguka turinjira mu nzu hakorera turasenga dusenze ca tugenda kwa muganga dushitse ku bitaro barantera agashinge baca baranjyana ku gitanda hama nduhukira duhutse ca numva nshaka kugomeza ca ndavyuka ngiye kugomeza sose byahereye ngaho ubwenge ca ndatemba mugabo imana yo mu ijuru yabise amarayika baransama ari ngeze ahantu ariko ndasohoka yicaye abantu batonze kwa muganga baca bansubije ku gitanda ibyabandanije sinamenye nagiye kwikangura abantu bariko barasenga barushe bariko barampetera ca ndahembuka mpembutse isura mu mubiri imana ikirankiza nshite mu muryango ati ntigiye kumvikana ibi bintu bimaze kuba bibaye inshuro nyinshi ni kuja kwa muganga ca dusubira kwa muganga kwa dogiteri i Bujumbura arampima angira exame general nta ngwara n'imwe bantora abaganga ni kumana bahezagire araburi baza kubona exame zose negative yacambwira ati burya rero uko kwibaruka nta ngwara twashobora gutora genda umare amezi 3 utoshobora amezi 3 aheze hari muri ya 2014 muri 2015 mu kwezi kwa kane ndasubirayo subiyeyo acaranyandikira ordonnance acandungika muri uwa kabiri andungika barangirira iyo exame bagize exame irahera iheze ndataha so yo gutora amaresulta baca aca umuganga dogiteri ndamubaza ikarantekereza izo radio yabire umuganga none wabona ati oya genda dogiteri yakutumye arakubwira ndabijana muri vire ko dogiteri yari yari dogiteri arabyakira arakuza envelope yakora y'amaradiyo arashira mu mashine ziwe arabyo batoye abibonye kugira ngo maze gisa burya wowe igitego cy'iwawe ushobora gutwara umwana ngo avuka akomeye icyo gituma abana bawe baguma bapfa igitereko cyawe ni bikorone gusa ni bikorone urabona kimetisha amahembe ngo mukoco twara umwana akavuka ngo gifata aha barakata aha amakaci bagiteranya kamera nk'agafuka igitereko gitwara umwana tuba tumeze nk'umufuka njagaho ndarira amaso menshi cyane ndavuga amara none ntaguciriyemo
utwo duhembe baradukase cyane ntibadukase ndakubwira kugira umwana bandanya ndamu aca yorodinasi ndagenda icyo gihe hari harimo muri ya kiza y'ubujumbura ntitwaca kumutakura tuvuye ino twaca hariya muri ruwakarebe ndatumbaza ntibasha ncancaye imana nyamana yiyerekana nk'imana nshitseyo casanga umudogiteri bambwiye uwo munsi niwe yakutse ca ndabimushira asanga arugaye agira agende twahuye mu nzira yagusohotse cyane amuheretse iyo keke aca bitegurira mu nzira nyine ntiyasubiye no mu nzu arasoma ngo mata ntisa ngo n'ubu nyine ikintu cica abana ntacyo babonye gusa ntacyo babonye igitereko kimeze ukuntu kiratwara umwana akavuka akomeye mutahe niwasubira kutwarira ku kwezi kwa mbere uzocuza tuzoronka umwana mu izina rya Yesu. Yari umukristo aca asubiza byari byose nabifise cyandataha ntashe shitse no ku musenyi nari kumwe n'umudamu yamperekeje twajanye w'umugenzi ndabura kungene shika muhira ndavuga umutwari nza kumubwira gute ndashikira ko umugenzi mugabo rero Imana ikora nk'Imana dushitse mu rugo nyene nza numva rantelefone nitavye nta telefone ndiko ndambwira we nibi uri he je naje ningaha ku musenyi uri ningaha kwa suku acaraza asanga muryamye mu ntebe ntariza mose kumatagira kwangana ndamubwira ko muganga yambwiye byose ko igitereko kidashobora gutwara umwana kurya nyine nabikubwiye acambwira ngo none ni uca ngaha dutaha ivyo n'ibisanzwe tugenda aca tora bya bipapuro bampa byose inyuma turatashikamiye ariko ukuntu mbwiye kwa muganga ni ukuri Imana ibahezagira abantu twakoranye kuba vy'Imana bo ngaha kw'ishengero yari shefu Nehemi n'umuryango wiwe na mukuru w'inama iminsi yose nagiye kwa muganga nkavayo bapfa kumva naje baca baza kundaba kumva ivyo nazanye ni ukuri umuryango wacu wari uruhije ishengero wari uruhije abagenzi kubera ivyo bibazo vyama vyaje ndababwira ivyo bambwiye nabo nyine baja ngaho barabura icyo bafata n'icyo bareka turabaherekeza barataha baciye bagenda baja hamwe bagira gurupe y'abaterano y'abantu 14 imihana yarimo yari imihana y'abantu batatu umuryango wa mujeye nama mukuru wo ngaha umuryango wa shefu Nehemi umuryango wa Diodone baja hamwe baravugana shefu Nehemi bajamwo nk'umugize wabo barakora uwo mugwi w'abantu 14 tutabizi twebwe mu muryango wacu baca baza baratubwira natwe tuca tujamo iminsi yose guhera ku munsi wa mbere umwe yaririrwa mu gifungo twafungura ntitwanywa amazi umugoroba uwundi akagombora uwundi dukorera ku dutelefone uko indwi igahera ibyo bihe twabimazemo igihe cy'umwaka n'inusu umwaka wa mbere waraheze turatanga uwundi mwaka wo muri 2015 harahera 2016 harahera muri 2017 mu kwezi kwa kane n'Imana yadutabara tubona agacu ko gutabara aho nyine si ukuvuga ngo twari turose umwana niko kwezi nasamye n'inda y'uwo mwana ndabyumvise ntabwo kumererwa nabi sinari nkigomba no kujya kwa muganga naciye ngenda ndagura agatesite ndipimye mbona ni positive ndakabika nitwarashize ndamubwira naje kugura agatesite ndipima nabonye ni positive anyumva agacyumvise agira ati wowe yarwaye aca nk'amara yacu ndagenda kwa muganga iyo kwa muganga bangiriye teste de grossesse basanga ni positive ndavuga Imana irakoze ndashika umutwari ndabimubwira ndamuha resita bampaye arabona ati ni sawa ubwo nyine twaca tugira umugambi wo kuja kuraba wa mudogiteri wacagiye ngenda nikurebye ibipapuro byose ndamubwira ni dogiteri ndamusanga kuri kabine yiwe ndabimubwira aca avuga ati mada byagenda kurabe aca arampima abona bibirinze inda y'indwi zibiri aturafise inda y'indwi zibiri muga ntiyashika mu gitereko genda ahereze indwi zibiri nugaruka tukaja kumenya icyo dufata aca ndataha maze indwi zibiri nsubirayo aca ambwira ati ni neza cyane inda yashitse mu gitereko imeze neza agahema neza ambwira mpejeje tutashe tutaha tuzora umwana mu izina rya Yesu amen aca ndataha aca ambwira yuko uko ukwezi gutashe uzamuza turabe ingene inda iri turakura ukwezi guheze nasubira kugisha ekogarafi ibyo bihe nabibayemo amezi indwi
aho sinasubiye kugaruka ino naciye nguma i Bujumbura mu muryango w'umugabo kwa mugenzi wanje umarayo mezi yose n'uwo mudamu Imana imuhezagire madame Gloriosa Nikubaritse imuhezagire twabanye amezi 8 angaburira nyene mbayeho nk'umwana wo muhira kugeza ku munsi wo kubyara nama mu masengesho iminsi yose kuwa gatatu kumusaha kuba turi mu masengesho umunsi umwe w'imezi yose nama mu masengesho namo imbere y'Imana ku munsi wa kabiri nirirwayo nisonzeshe cyangwa avuga ngo umukenyezi yimugeze nisonzeshe yaje narisonzeshe kandi nabana n'Imana kandi nabona ikiganza cy'Imana umugabo araza hari mu kugera ko byara ku mezi 9 aje ku munsi wa kabiri niri mu masengesho ashitse mu muhira turatera inkuru umudamu n'umuntu akenza cyane amubaza biko waje kuraba madamu ateye none ko hagere ko twibaruka wazana ibikube ngo jewe ngo n'umwisha ati kusenzo mu mwakiriramo ngo nta kibazo niyaboneka yari kuyakira hanyuma ati turatwenga nyine turatwenga turamuga toya nta mwana wamwigisha tuzo kwakira mu ishati tuzo byambo by'umwana turafungura mu ijoro turaryama bukebwo nyene Imana ikiriyerekana nari fise rendez-vous ya 14 décembre 2017 mugabo rosisi ataragera 14 sanumva turyamye mu ijoro njyamye washitse aje kundaba hariho chambre yaryamamwo hasi nanje nari fise chambre yo wanje kuva mu mezi yose yo hejuru naryamamwo hafi ya nyamudamu nyene ajya ashaka gutaha yaza agomba gusura ku kazi mu gatondo aziruka ajya 12 nanje kugusezera ngo nta naryamye mu ijoro idugumba n'ihindagura ameze nabi kumva noryama gusa atamusonga n'umuntu wumva cyandagira nti ngo basi ngo bayindagiye ntarinda ndakugerera cyandabyuka byose ubutuntu hasi ibintu bibaye nibi ibashaka kugira ko katigezwe akabiteguye no mutwe bitatu nawe kubera ari imbere yanjye ntaje ko foro ibyo nibi kandi naje nabyumvise ndamara ni none ni iki kandi ndandara bona nisa yumvira manje ntibaye n'icyo ngo goro ngoro abe foro bibaye nawe cyarasohoka n'ingoga araraba arabye ngo telefone dogiteri wawe mubwire nawe twari duherukanye kwiyondwi ambwira ati ikintu cyose uzobona uzoca umbwira ampamagariza nzogirisha kugira ngo turabe ko amaraso agiye ko yari yambajije ngo tuzobyara neza yani je nshira kuri porogaramu tuzogera kwa cesarienne ati nta kibazo ndamutelefone y'ibicira cyamo ubwo nyina caranyitaba kubera Imana twari kumwe acambwira ati cuza kuri ruwakare duhurireho kandi niyo Imana yashatse kubikora mwako gatondo ariko n'uwo mudamu atwaye abana kwishura atagaruka vuba ni Imana yiyerekanye kugira ngo be mwako gatondo nyina kiri muhira cyo tugenda uwo mwanya twari aratumutwe acasubira hasi yo yari yaraye reka amanuka kuri esikariye ku ngazi aratemba ariboma aravuka ku rutugu guhera uwo mwanya yaciye ahora nta n'ijambo namwe asuye kuvuga turaja mu modoka turagenda tugiye ahitanije abana mu irohero natwe tugiye kubira akarere ntaguciriyemwo aho hari ku kwezi ugira kangahe hari ku kwezi aho nabona ayo maraso hari kwezi kwa nyuma nyene hari hageze kubyara ariko usanga bwo 14 hari hageze ariko aragera yabandanya hanyuma umutware acaca ngaho niwe turiko turagenda muhinduke mu modoka konyabona yihebuye acamara wowe urameze Oje sinkora abantu bagwaye babiri ngo ndagusika ngamwe barara kujyambere ngo nce nigira ngo tubandanye cyaknyina kumabanda kwigagenda tugeze hajya ku ntuzenya nibira suye kuri abasangiza kwa kundi acatora bible n'umuntu agenda na bible mu modoka aramutsingurira ijambo ry'Imana amwaki soma cyaramuha arasoma ya bible cyaragumu kandanya no kwa muganga dushizana ya telefone ngo telefone dogita zabona muganga yaraye kwizamu arasoza niwe madamu Floride yego karibu n'umushiki ndinjira sinabakaje na gatoya acaranjana najanye je ngigiye nari nzi yuko bagiye kumvura bakarume ya maraso tundira rendez-vous ya 14
ariko arambura arambaza ko nyine byagenze ari muri periyode y'abasitagere ngo bapime aho umwana mu nda ntiyigeze ahora nawe yewe n'umwana ubona ko umwana ariko arakina nkamwereka impuzu iriko iranyiganga umwana arakumye kugira ikibazo aca barapima bakiriko barapima uwo musitagere amaze ngo wowe uriko wumvira waje nta kimwe mpereza icyo cyuma aca mwene arashirako arumvira wahawe ngo ntabwo numva ko umwana ariko arakina umwana ariko aranyagaza ukore n'umubiri tumubona n'ibyo we ntacyo wumva aca asubira mwivura waje mu periyode ngo twagiye mu trimestre ngo bwakoreremo ngo ntacyo nari numvise hamaze muri dogiteri wanje Deo araje imana muheza agiye ashishikamaza hari ikintu wariye oya urafise ubwoba oya twagiye muri vuriro aca aragenda baca baransinziriza mu minota mikeya nari ndose umwana nza kubona barataretse uwo mukobwa hejuru ari umuzungu ndavuga nti mana urakoze mana hariya mama genda hamwe ya mama urakoze nimwitegereze uyu mwana mwiza yemwe Imana yatanze yego raba asa na mama wiwe Imana yakora ibitangaza amasengesho arahindura ibintu kandi Imana kandi yongera ihezagira abaganga bakora neza mubwira kugira ngo uyu mwana aboneke byavuye ku muganga yamukurikiranye Imana ikomeze kumuhezagira nawe bandanye hari mu mwanya ndamuroza ahita kumwereka Satani ntiyaretse gukora yari akibandanye gutera imigere mbwari yaratsinzwe aca umwana bamutoye baramutegura baramushira bankerekeje n'umutware nyene bari kumwe bamuhereje impwemu zirakatika zikatitse uwo mwana arirabuye muganga yamubashiriye bari bakiri kumwe abonye umwana ahindutse yaciye amuha agenda kumushiramwo bombone bagiye kumushiramwo bombone umutware biranka rwose yibuka byabetse n'ubu nyene birasubiye banzanye bagiye kuntegura ndamukubiseko sanga yabaye nabi rwose yirabuye rwose ndamaza oro cyameze uko twarose umubiri ngo arihe cyane kwegishikana n'ibyo mu maso amani y'imijyo jewe mu nshuro zitanu yigira gatanu nta mwana arira nigeze mbona ariko urya namubonye arira nimba woba wamukeneye gatanu nubwo yoba ari muri morogo mu mwanya ndagusabye byereke n'Imana umwana ahindukire mu buzima ije kumubona ari umwana ndamwose abo umwana w'uruhande nifutse ndavuga mu izina rya Yesu baca cyazabinzira mugabo cyo gitanga ati baje kuntora ngo banjane muri shamba muganga atangura kumva tugiye tubato nyine abaza abantu bagirese cyane ngo bumva ko anesthesia ziriko zirahera arambaza kuri bagisi yanyu wagize ibiro bingahe ndamubwira nari gusubira mu 2008 arabye kuri kaniye imubebe n'umwana abona nibyo nyene aracapa mbaza amarezita yaho nagiye ndaca byose nana kimwe nasigaza mu mira byama mu isakoshi yanjye ndayitanye n'abantoye byose aca aratora arabamwe cyo kaniye wewe ajeje kuraba agiye ndavuga nti jengira mbaze muganga nimba umwana yapfuye ndabimenye muganga ndamaje umwana arahari omada umwana arahari ngo umuzungu ntiwora yego urakoze n'uhamushuba ndabitora ukunye cyaguma ngaho ndarindira ndaja muri chambre ku munsi wa gatatu icyo uwo murango uwo mugoroba urahera abaje muri chambre umwana ntwari bwabonane bari bwabonane turarara ndarara iryo joro umwana ntawo mbona kwa kane buraca aho bukeye wowe ku mugoroba twaragumanye mu munsi wa gatatu ku mugoroba cyata dusigana n'uje kumwana atashe bukeye mu gatondo aragaruka yahitana gateye kujyaje hepfo y'igitanda aco twavugana yafise telefone aguma fyondagura ntawe uri kandikira message umunsi wa kane buraca mu gatondo bira ku mugoroba iyo baza kumutora yahageze akataha arataha tutavugana ijambo nari nguma ndamuraba nawe ndavuye umugoroba arataha buraca no kuwa n'iryo joro ryo kuwa kane hana kindo bukeye kuwa kane kuwa gatanu ndiri guko nyene wijoro kuwa gatanu nyawe buzaragaruka kuva kuwa gatatu sindabona umwana nyawe buzaragaruka mu ijoro ndavuga mama abaganga barampenze bagombye kuguma ruhero ni ya misi yanje yo kuwa gatanu ibyo bihe byose n'amambura abana haba ari ku munsi wa gatatu tukaje ku maziko kuwa gatanu ubu rero bandindirije tuzogira amaziko kuwa mbere aho ari mu ijoro kuwa gatanu
uno nyene nkiyumviye ivyo nyene ntumva umuganga aje arirukanga arahamagara ngo Florida ari ngaha isanti jedi ngaha ngo kubera ko utaza kuraba umwana yego Imana ishimwe kwe Imana urakoze umwana arahari ati umwana arahari umwana arahari yagiye kugira kakampa pamperse mutane n'ikindi kigoma cyo guhindura umwana urabona abaganga baca biruka data angwaje raba mu ivarite aratora ikigoma aratora pamperse ariruka kurikira muganga aragenda aragumayo aretse wa mwana aje ambarira tanti turafise uwo mubebe umuzungu Yesu nashimwe kwe amina ha cyo naciye njyama ari mu masaha n'icyo agarutse umukobwa yarangwagije arajyama ndasinzira nikangwe nko mu masaha 2 baje badodora zanumva impindukiye ku buri mutwara araje mbona na wa mugenzi wanje bamwe batana baje kundaba baje sha umubebe namubonye arakomeye namubonye ndayibubwiye avutse umudamu yasaze kwera aca arandamutse kwakundi nyene ahitana kagatebe kiwe aricari nyibumubwiye nambaye ko yumva ati ubwenge ndimukwiye yamubonye ko atawumbona biri kumwe ndabona muganga kwe narashitse ngo rero uje kosa wa mwana aciye mbyuka ubwo nyene candica yo umutwara cyariruka ngazana gasheze ruranga ndicarako cyo turagenda arasukuma turagenda kuraba umwana kubera uwo mwana ibyambagwa byiwe nabyo narinzi damu nari namuje nije nutuzwe kugura ibintu by'umwana tutaramubona naramuhamwe yagusanirika wowe tuzogura ibintu by'umwana twamubona mugabo we mukwizera no kumene yasenga iyo mana yiwe aragura ibintu arabitegura arabigorora aragura isakoshi arabika hajya ntazi ahantu biri nubwo se twagenda we yitwaje agasashe kamwe ka kera kirabura kari mu ikigoma nakambara k'umwana ibyo byose cyane nta nibyo nani nzi turagenda kuraba umwana dushitse dusanga muganga aramuterura cyo urumva ntawenzi byambaga ntabyo nigeze mbona je dutegura nguma ngaho niteze undi muntu nza mbona atari umwana azanye kumbe ni wa muganga afise wangu turengutse shika imbere we turicara nko kunyene yicara ngo ndamwitegereje muganga niraguza neraguza iyo mwana azana kumbe ni wa muganga ngo madandisa ngo tora umwana uhezagira umwana ndatora teruye amasozi menshi ndarira avuga nti mana urakoze uri Imana yishyura urishira amasengesho yanjye bwa mundi mwana wanje ntiyabashike muri morode ariho ku izina rya Yesu y'Imana akirashimye ndarera ndosa n'amabere yari bwajemo kubera urumva igihe ababona nari mfise icizere undi mwanya ntasubira nkiyumvira turarera umwanya utari muto nyene muganga aratureka nyene turarera hageze ko tugenda tumusubije muganga aramutwara amutwatse ati mugende rero aha dusugumye tugiye umwana arira cyane biranka ko tugenda ko tuhava nyaka muganga aca tubwira genda ni mugende iki ni igikorwa cy'iwacu turamuhoza turagenda umwana babuze uko nyene amashimwe yahabaye k'uwo mwana ntibyari byoroshye Imana ishimwe cyane Imana yahindura ibihe by'umuntu yaguhindura ibihe reka mbaye ndakoze ikindi kibazo none nta wundi mwana ufise umwe nyene gusa Imana yabonye ko hari ikindi gihe cyayo reka turinde igihe cy'Imana kuko n'ibyo yarabikoze atamuti wahandi hantu twashe atamuntu nirukiye gusa ndi imbere y'Imana senga Imana yawe yego urakoze cyane nagomba ndagukengurukire ukuntu washoboye kuza kugendera hano mu rubuga rwa Vuga Yesu TV wakoze cyane kuko twabateye akamo hanyuma twitaba Imana ibahezagire intahe utanze izifashe imitima ya benshi urakoze cyane bakunzi ba urubuga rwa Vuga Yesu TV turashimiye ko murakurikirana ino ntahe kandi ntahe nziza cyane ntimwibagire abatarakora sabone ntimwibagire gushaka sabone hanyuma kandi ntimwibagire gushaka jeme hamwe na commentaire kandi ikindi kigeretse ko ntimwibagire gusangiza n'abandi Imana ibahezagire amen.